Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe abakunzi ba buno butumwa bwiza dusanzwe dusangira mu kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu nizo ndabipfurije. Murabibona, murabyumva kandi mumaze kubimenyera. Ni jewe Janvier Manirambona sanzwe ntaramana namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha, dusangira mwano majambo y'ubugingo kugira ngo umuntu ayagire urufatiro, ayagire novuga ngo impamba y'umunsi mu bikorwa bagiye kwirirwamwo. Igitondo gishasha bisigura yuko ari igitondo nyene umuntu aba yongewe, kandi mu gitondo umuntu abavyutse yaramaze amasaha kanaka aryamye asinziriye. Mwijoro naho haba byinshi, kandi mwijoro murabizi umuntu aryamye asinziriye ameze nk'uwapfuye, ni nk'abazutse abayongeye iminsi yo kubaho. None rero haba hariho byinshi byo gushimira Imana, haba hariho byinshi byo kubwira Imana, haba hariho byinshi byo gusengerwa, haba hariho byinshi byo gukora, haba hariho byinshi umuntu yokwerekeza ku Mana. Dusoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya, umwe muri ba bavugishwa bavuga ngo ni les grands prophètes, abavugishwa bakuru, kubera yuko bavugishijwe amajambo menshi. Ibitabo byabo ari ibitabo bikuru ni Yesaya na Yeremiya na Ezekiel, nibo bavugishwa bakuru bavugwa ngaha ayi ukurikiranye kumbure muri Bibiliya. N'ibitabo hamwe bigenda bigirane bisigura Bibiliya, bavuga ngo by'abakurikiranira hafi bya Bibiliya, basesangura Bibiliya. Yesaya 40 umurongo wa 27 tugeza ku murongo wa 31 havuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti ibyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yokwicako igatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'amajambo dusomye. Aya majambo dusomye ngomba ko dukura muri ijambo rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Imana yacu nidutabare. Uravye neza urabona ngaha ko hariho situation ababisirayeli babwiwe aya majambo barimwo. Iyo situation nayo tubona ko yari situation ibonekana ko yari novuga ngo situation byari ibihe by'imyidodombo, by'ukwihebura, by'ukwiganyira, ibihe bitarimwo ivyizigiro by'ubuzima, ibihe bitarimwo ivyizigiro bya kazoza. Hari ahantu novuga ngo haduga kandi hanyerera mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose no mu bijanye n'ukwemera kwabo. Kubera iki? Murabizi ibi bihe canke imyaka Abisirayeli batwarwa bakajanwa n'inyagano, igihugu cabo kigasamburwa, ugasanga ntibagisenga, ugasanga nyene basigaye babayomuye Babuloni mu bihugu by'ibipagani. Byaba ari ibihugu novuga ngo bidasenga Imana rurema, umuremyi w'ijuru n'isi. Aba Bisirayeli rero wasanga bafise impamvu novuga ngo zumvikana zo kubaho umengo barihebuye, kuko byaba bibonekana ko umengo icubahiro c'Imana ntikikiri muri bo, ntikikiri kumwe nabo. Imana yarabahevye, Imana yarabibagiye. Iyumvire nk'iki gihe Yeremiya yagiye avugishwamwo, wasanga baratwawe ari nyagano,
bakamara ngo imyaka 70. Mbere nasomye ijambo usanga ngo Daniyeli ngo amaze gusoma ibyo wavugishwa n'Imana Yeremiya yari yaravugishijwe ko yari yaradomye ko neza yuko bazomara imyaka 70. Hanyuma Daniyeli aharuye asanga ubuhanuzi Imana yavugishije Yeremiya bwamaze kuzura, abona imyaka 70 yakwiye, ariko mugabo naho yakwiye ntibarava mu kinyago. Waca ngo agira umwete wo gusenga Imana, afata amasengesho y'iminsi 10 arasenga ngo ahanga amaso Imana mu nyonga z'umwami Imana, ngo yiraburaniwe afise intimba mu mutima, asenga yatura ibyaha bakoze n'ubwoko bwabo. Ati ni kubera iki ibyo twasezeraniwe yuko imyaka 70 ikwiye tuzokugwa mu kinyago, ariko none raba yakwiye ntiturava mu kinyago. Ngahayi abasigura Bibiliya ntiberekana ngo mbega hari hamaze kurenga kw'imyaka ingahe, mugabo nahakuyicigwa ko naho woba warasezerana ibisezerano kanaka ryo gutabarwa, utabaye amaso, udasenze, utariteramiye, canke igihe iryo sezerano ryasezerano ko rizoshitwa kuri wewe kigeze ukaba wibereye mu itiro, igihe cyo gutabarwa kwawe kigeze kigasangwa n'uri maso, ugutabarwa kwawe ntuzobona namba. Imana yacu nidutabare, niyo mpamvu dusabwa kuba maso, niyo mpamvu dusabwa guterama kugira ngo twirinde cyane ntiduhave dusanga igihe cyacu cyo kuva mu bugaragwa, cyo kuva mu butayu nk'uko abandi babivuga, cyo kuva i Lodebari nk'uko abandi babivuga cyageze, ariko tukaba twisinziririye tutari maso. Mana yacu nidutabare. Daniyeli amaze gusenga, murazi byakurikiye, marayika yaraje hanyuma aramumenyesha n'ibindi byinshi. Aba Bisirayeli rero ubwoko bw'Imana bari mu gihe ngo cyo kuvuga ngo iki, twabonye ibintu cyo kuri 2 bavuga ngo inzira yanje inyegezwe Uhoraho, Imana ntikinezwe ntikimbabaye, ibyanje ntaco bikibwiye, ibyanje byaribagiranwe. Kandi ibyo bihe abantu tubibamwo ugasanga ibintu ntibimeze neza, ibintu byapararanganye, kumbura ubutunzi ugasanga bwifashe nabi, ubukene bwakubise umuntu akabura amahera yo kuriha inzu, umuntu akabura amahera yo kugura agahuzu, umuntu akabura amahera yo kwivuza akavundira mu nzu. Imana yacu nidutabare. Umuntu akabura amahera yo kuriha kumbure minerivare y'abana. Imana yacu nidutabare. Yari ejo hahise navuganye n'umuntu mu muryango, canumva rero amaye umwana we ngo tuvugane, hanyuma ndamubaza nti none mbega ubu uri mu wakanga? Atambwira ngo narabivuyemo. Byagenze gute? ngo nabuze byinshi. Ibihe? Ibikoresho by'ishuri canke kugwara? Unagwaye amaso kandi ngo nabuze n'ibikoresho by'ishuri. Imana yacu nidutabare. Canumva birankoze ku mutima, sinigeze ndabimenya. Imana yacu nidutabare. Nanje nibutse ibihe nabayemwo, nize mu bukene, nize mu bupfubyi, nerekana ya attestation d'indigence n'ibindi ngwaragurika cane. Ibyo bihe ndavyibuka, bavuga ngo inda woyibaza wayirayeko, nanje ibyo bimbajije no bivuga neza, numva ndabaye tushe. Imana yacu nidutabara ku buryo umenga iyo nza kubyumva neza hakiri kare ico gihe nari kuraba nubwo uburyo bugoye, nubwo amikro atari kirenga, nari kugira ico nterereye. Rero aba Bisirayeli n'ibi bihe barimwo, bombi inzira yanje inyegezwe Uhoraho, kumbura igituma ibintu byanje bidacamwo, ibyanje Imana ntavyibona, ibyanje Imana ntaho bihurira. Imana yacu nidutabare. Nigeze kumva amakuru y'umukozi w'Imana umwe, haje umuntu kumwitura amubwira ngo amusengere kuri ibi na biriya bivanye n'ibibazo yari afise na dosiye ziwe. Hanyuma rero umukozi w'Imana akamubwira ati wewe kubera yuko utakiza ngaha, kubera yuko utagisengera ngaha, niyo mpamvu ibyawe tutakibibona. Imana yacu nidutabare.
aha rero ngomba kuvuga iki nifatishije iyo ntuzeyi, ngomba kuvuga yuko abisirayeli bari mu bihe umenga imana ibyabo ntikibibona, nkaho umenga ibiriko birababa ko imana ntabyo ibona. Imana yacu ntidutabara kubera ko hari igihe umuntu umengo ari mu kibanza ca kure, ari injoignable, ari hors du réseau. Imana yacu ntidutabara ari ahantu rezo idashika, ari ahantu connection idafata, ari ahantu umuntu adashobora kumurondera ngo amuronke. Imana yacu ntidutabare. Rero abisirayeli nibyo bihe barimo, bishoboka yuko nawe ari byo bihurimo. Akandi kantu ka kabiri ngaha kavuga ngo ivyanje Imana iravyirengagiza. Imana yacu ntidutabare. Nivyo bihe barimo, babona yuko ivyabo Imana ivyirengagiza. Kumbure irabizi, suko itabizi, mugabo iravyirengagiza, ngo ikabirenza kw'amaso. Imana yacu ntidutabare. Murabizi rero urupfu n'imfane bijana, iyo umuntu yibereye mu bibazo avuga vyinshi. Aba nivyo bihe barimo, kandi aba bavuga gutya muri kahise kabo barakorewe ibitangaza bidasanzwe. Aba bantu barajabukijwe ikiyaga gitukura, habanje kuba ibitangaza bidasanzwe mu gutabarwa kwabo bakugwa muri Egiputa. Aba bantu baragaburiwe manu, aba bantu barabonye byinshi Imana yabakoreye. Imana yacu ntidutabare, kandi ibyo babifise mu bitabo bidonda amateka ya kahise k'ihanga ryabo. Ariko nibo bageze igihe bavuga ngo ibyanje binyegejwe Uhoraho kugira ngo ntabibone, ntabyumve, ntabimenye wava ntabara. Ibyazi nabyo aravyirengagiza. Niyo myidogo barimo. Hanyuma rero Imana ituma uvugishwa n'Imana Yesaya. Aha ngerageje kubipfunyapfunya mbonamwo ubutumwa bubiri. Ubutumwa bwa mbere ni ubwo kwibutsa bano bantu bayo bibagiye, novuga ngo ubushobozi bw'Imana yabo. Imana yabo ico irico kuri bo canke no kw'isi yose. Imana yacu ntidutabare. Novuga ngo bibagiye, novuga ngo indangamuntu y'Imana, ibiranga Imana ivyari byo, caractère y'Imana, personnalité y'Imana, ubushobozi bw'Imana. Imana yacu ntidutabare. Hanyuma rero bibagira yuko uri mu ruhande rwayo, uwo nayo iri mu ruhande rwiwe, ko ahabwa inkomezi zituma agenda ntadendebukirwe, kubera ibihe barimwo byo kwidoga, byo kwidodomba, byo kwiganyira, ari ibihe bashizwemo nuko inkomezi zo mu mutima zaheze muri bo. Imana yacu ntidutabare. Ndabisome rero kuko namaze kubisoma, kuko nta mwanya wo kubivuga ko byose navuga ngo kamwe kamwe ko, kandi kuca dutwara umwanya muremure. Izi caracteristiques rero ziranga Imana ngaha babwiwe yuko Uhoraho Imana yabo nyine bavuga ngo iravyirengagiza ivyabo, canke ngo inzira zabo zinyegejwe Uhoraho Imana. Bibukijwe yuko ari Imana ihoraho, ni Imana idapfa. Imana yacu ntidutabare. Hama bwa kabiri babwiwe yuko ari umuremyi. Imana yacu ntidutabare, umuremyi w'impera z'isi. Imana yacu ntidutabare. Kandi babwiwe ngo ntadendebukirwa, wewe ahorana inkomezi. Ibimaze iminsi bibabako ntibyabaye kubera ko yadendebukiwe, inkomezi zamuheranye canke zamugabanukanye, zagabanutse zo kubatabara. Ibambewe habanamba, aracafise inkomezi kwa kundi, ntadendebukirwa, ntiyahindutse. Imana yacu ntidutabare. Hanyuma kandi babwiwe yuko ari Imana itaruha, ntadendebukirwa, ntaho aruha,
kandi babwirwa ngo ubwenge bwiwe uhoraho ntibuserangurika. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Baturabwirwa rero ngo uyo uhoraho Imana yanyu, naho muriko muramuvuga ko gutyo, naho muriko muravuga ngo arabirengagiza, naho muriko muravuga ngo ibyanyu binyegejwe uyu, ariko nta kimunanira, nta kintu na kimwe kinyegejwe mu maso hiwe, mu nyonga hiwe habanamba. Kandi uyu nyene burya niwe agitanga inkomezi akaziha abadendebukiwe. Mana yacu nidutabare, n'utagira intege araheza akamwongeramwo inkomezi. Imana yacu nidutabare. Nano majambo kandi nkunda cyane aryoshe. Hanyuma rero ngaha twabonye ngo imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisoro y'imikangara yokwica kwigatemba, ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkome z'isha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero aha bigomba kuvuga ngo mwebwe mw'abantu banje, icatumye mudendebukirwa nuko mwavuye mu kunyitega. Kwitega uhoraho bisigura kumugirira icizere, bisigura kumugira kokuru yawe, kumugira ubwirukiro bwawe, ko ari we bwirukiro ufise, ko ari we utabaza. Bisigura ngo uracamwemera, uracamwizera, uracarokonesa ubushobozi bwiwe ko bukiri ajuhu ku buzima bwawe. Imana yacu nidutabare, kandi abari muri ibyo vyizigiro, aba biteze uhoraho rero ngo iyo bari muri ivyo bihe ngo babasha kugenda ntibaruhe, babasha kugumana imbaraga, kugumana ubushobozi. Imana yacu nidutabare, kandi aba bantu ngo naho abandi boruha, naho abandi bonanirwa, naho imisoro y'imikangara yonadendebukirwa ikica kigatemba, ariko bobo baragenda ntibaruha. Imana yacu nidutabare, bariruka ntibaruha, kandi baragenda ntibadendebukirwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero nano majambo gomba mpava ngarukiriza ngaha. Aha numvise n'ijambo kandi rivuga ngo niwe aha inkomezi abadendebukiwe. Imana yacu nidutabare. Mwana Imana muri bababwirwa ati yemwe mw'Abisirayeli bantu banje, ndacariho, ndacafise ubushobozi kwa kundi, nta kintu na kimwe cahindutse, ahubwo kubivamwo, kurambirwa, kunanirwa, gusubira inyuma, gukekeranya, kutizera, kutangirira icizere, byatumye muhumura kw'amaso, ntimwaba mukirangamiza kuri jewe ngo bari bwire mubaho mwiteze ko gutabarwa. Ibyo bica bituma muva mu mugwi w'abiteze uhoraho, kandi abari mu mugwi w'abiteze uhoraho nabo bibafasha kugenda ntibaruhe, bibafasha kugenda ntibadendebukirwe. Imana yacu nidutabare, kuko kwitega uhoraho kuvanze no kumwizigira no kumwizera, kandi ibyo vyizigiro bafise ni vitensi, ni gitensi kibasunika iyo bageze ku musozi, bakavuga ngo naho ndiko ndaruha, naho nari numva umengo nobivamwo, ariko kubera ko hariho ico niteze hari imbere, kubera ko hariho ivyizigiro vya kazoza, kubera ko hariho ibyo niteze hariya muri kazoza, reka nsubira ninanate, reka ndabe ko nobandanya mpaka
dusozere urugendo amahoro. Imana yacu nidutabara. Ababisirayeli babwiwe ngo Imana rero niyo iha inkomeza abadendebukiwe. Yewe udendebukiwe, yewe warambiwe, yewe wumva ngo wotuka Imana ngo upfe uveho, yewe utagifise ivyizigiro ngo wizigiye Imana ko ariyo mutabazi wawe na bugingo n'ubu, umve iriganuke n'iry'iwawe. Imana niyiha inkomeza abadendebukiwe, niyo ibasubizamwo imbaraga. Hariho inkomezi ziva kuhoraho zotuma usubira guhaguruka, hariho inkomezi ziva kuhoraho zotuma usubira gushikama, hariho inkomezi ziva kuhoraho zotuma usubira kubandanya urugendo, hariho inkomezi ziva kuhoraho zotuma ibihe wari umaze iminsi urimwo byo gukutira, byo kwikwega nk'inyongori, ibihe by'intege nk'uwari umazemo iminsi bishigwa kw'iherezo, ugasubira ukabandanya kandi bigakunda ntusubire kudendebukirwa. Igituma wadendebukiwe, igituma wananiwe, igituma umaze iminsi utsindwa, igituma kumbura uri kurasubira no mu vyaha wari warahevye, ni kubera inkomezi zaheze muri wewe. Ariko muri kino kiganiro nzanywe no kukubwira ngo Imana iha inkomezi abadendebukiwe, Imana isubizamwo inkomezi abari bacitse intege. Niyo Mana yawe, niyo wari warizeye kandi iracatanga inkomezi. Harakwiye inkomezi rero. Wobwira Imana ngo Mana, nasabye ngo usubizemo inkomezi, usubizemo imbaraga, usubizemo ubushobozi. Ndagomba gusubira guhagarara neza ntatsinzwe n'ubugunge bwawe mwa Satani. Byoca bikunda kandi byoca bigenda neza, maze rero ugaca nawe uba mu mugwa biteze uhoraho. Harakenewe izindi nkomezi, izindi mbaraga, kuko kugira ngo bikunde ntunanirwe mu rugendo bigusaba inkomezi ziva ku Mana. Ntibigusaba inkomezi ziva muri gym tonique, ntibigusaba inkomezi ziva muri marathon, ntibigusaba inkomezi ziva muri yama entraînement abasportif bagira. Oyaye, bigusaba inkomezi ziva ku Mana. Kandi Imana ikiza novuga ngo imeze nk'umuganga afise igiserenge kininiya cuzuyemo inkomezi, hanyuma umuntu yari adendebukiwe ikakimutera igaca isunikiramo za nkomezi, hanyuma umuntu yari yumva adendebukiwe agaca asubira agahaguruka, akumva birakunda, akumva asubijwemo inkomezi, akumva urugendo rusubiye kuryoha, akumva naho yari afise imitwaro, naho yari afise amageragezwa, urugendo rusubiye kuremuruka, akumva asubiye kuba muzima, akumva ubugingo busubiye kwikina amatavu muri we, akumva asubijwemo ubugingo, kuko asubijwemo inkomezi ziva ku Mana. Urakeneye inkomezi ziva ku Mana, nuzisaba Imana, Imana irazitanga. Gutyo ntunanirwe n'urugendo, ahubwo ubandanye gushika kw'iherezo ry'urugendo. Nta n'amajambo, sinzi ibimaze iminsi bikunanira, sinzi ibimaze iminsi kumbure bigutsinda, wumva wobwira Imana ngo Mana ntabara, inkomezi muri jewe zaraheze, sigaye mfise intege nke, bisigaye bingora. Mana ntabara. Sinzi ko wumva hari ico wobwira Imana, hamwe wotakambira Imana yo kugirira neza, byokunda, byoshoboka, hanyuma ugasubizwamo inkomezi, urugendo rugasubira rugahwahuka, hanyuma ukabandanya urugendo. Nta n'amajambo rero kuvuga menshi, siko kuyamara, ntamagwa arahogwa, kandi rero bibwirwa benshi bikumva bene byo. Hamwe n'ijambo woba wumva ari iry'iwawe, ukaba ngo wari udendebukiwe, wari usigaye ubumengo wotuka Imana mu myidogo, mu maganya, sinzi tubwira Imana. Imana ikikugirira neza. N'umuhirwe umuntu agifise izi nkomezi ziva kuhoraho, kuko bizotuma agenda ntadendebukirwe, ntaruhe,
azorangiza urugendo amahoro. Kandi n'umuhirwe umuntu ahisemo gufata ingingo yo gusubira gusaba Uhoraho, kuko ari we aha inkomezi abadendebukiwe. Akaba ahisemo kumubwira ngo Mana subizamo inkomezi, ngwino ndadendebukiwe, subira unteremo urushinge rw'inkomezi ziva kuri wewe kugira ngo mbandanye urugendo. Umuntu nawe nyene n'umuhirwe, ariko n'umuhombe umuntu ataco bimubwiye kandi ariko aratsindwa n'ibyaha, ariko arava ku Mana, ariko araneshwa. Uyu muntu n'umuhombe kubera ko ndahisemo kubwira nyene gutanga inkomezi ngo amuhe inkomezi zimubashisha kubandanya urugendo amahoro. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise. Hariho umuntu ayumvise asanze akwiye gusaba imbabazi kubera yuko n'abari mu bihe by'imidogo by'amaganya, kubera ko ibihe bitameze neza, situation imeze neza, ariko ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira. Bwa bundi byarashitse n'Abisirayeli nabo birababako, bariganyira, barihebura, baridodomba nk'uku kwanje. Mana mbabarira, ngwiza ko imbabazi, nanje ungwize ko imbabazi nemerwe nawe, kuko maze iminsi mbona yuko umengo ntaco kimaze mu buzima bwanjye. Ibyanje warabyirengagije, ibyanje ntukibyitwara, ariko ibyanje ntaco bikubwiye. Mbabarira. Hanyuma ibi nakorokeyemwo byo kwiganya no kwiyobera kubera yuko ntagifise inkomezi, nasabye ngo ucuma inkomezi nshasha ziva kuri wewe kugira ngo mbashe kubandanya urugendo ntirunanire, nzorusozera amahoro. Urakoze ibyo ugomba byose bibane n'uyu muntu asenze gutyo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, natwe tubyizeye. Amen.